nkuko rero namejeje kubabwira bimwe mu bishobora kutwereka yuko umuntu afise indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ndavuga ni ibimenyetso, ariko kenshi hari igihe ivyo bimenyetso bidakunda kwibonekeza. Abahinga rero baratubwira yuko bimwe mu bimenyetso vyerekana yuko umuntu afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, arakunda kumeneka umutwe cyane, akamavuga ati je numva menetse umutwe wanje ntuhera. Aragira kandi ububabare mu gikaraza, mu twita douleur thoracique. Aragira kandi ibizunguzungu. Tangura kumva umengo ariko arabura impwemu, agahema nabi, akagira iseseme. Byanashitse rimwe rimwe ugasanga no kugarura aragarura ivyo yafunguye, mu twita vomissement. Kubona agatangura kubona ivyijiji, cyangwa uyu mwanya akabona neza, undi mwanya nawo ntabone neza. Kumva umengo arabuza amahoro muri we. Mu matwi mwe tukunda kumva umuntu avuga ngo jewe umengo ndiko ndumva iminzi rero, ukamengo mu matwi ariko haravugira ingoma. Ivyo navyo nyene bimushobora kukwereka yuko umurindi w'amaraso waduze, warenze igipimo wategerezwa kuba uriko. Ca gipimo kimwe nababwira kijana na 40 kuri 9 mm de mercure. Hari n'abandi rero baca batangura kuva umuna. Hama kandi rero kumva n'umutima umengo nturi kuratera neza. Harabumva umutima uri kuradihagira, utera cyane. Ivyo rero mu gihe wowe wiyumvisemo kimwe muri ivyo bimenyetso, urashobora guca ubangukira kwa muganga, bagahita bakagupima bakaraba ikibazo ufise. Mu gihe basanze umurindi w'amaraso waduze, ugahita rero ukagenda kwa muganga. Mu gihe rero umuntu asanze afise indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, araheza agakora ibi bikurikira. Ubwa mbere na mbere ategetswe kuhindura uko yafungura, agaheba umunyu, agaheba amavuta. Agaheba no gufungura vya bintu vyose biba birimo ibinure vyinshi bishobora kumwongereza amavuta mu mubiri. Vya bintu vyamutera umuvyibuho urenze akabireka. Nimba ari bikunda kugira agabanye uwo muvyibuho, agatangura gukora imimenyerezo ngororamubiri. Ibintu vyo kwirirwa yicaye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba navyo nyene akabireka. Hama kandi rero agaheza agakurikira inama za muganga, akumviriza umuganga, akagira umuganga amukurikirana, akirinda kuja kwivuriza kuri farumasi mu gihe aba yumva yuko afise vya bimenyetso bimwe nababwira, canke n'ahasanzwe ari ku miti aca avuga ati uno munsi uyu muti ndawuhevye, kanje kubaza umuganga wo muri farumasi numva undi muti yondangira. Ariko urumva ko abakoze amakosa cyane. Aho ni mu gihe umuntu aba agwaye. Mu gihe rero utaragwara nawe ukenera ukirinda kugira ngo iyo ndwara ntizigufate, kuko numvise yuko ibibi vyayo ari byinshi cyane. Bwa mbere na mbere umuntu ategerezwa kugira discipline mu vyo afungura, akagira discipline, akirinda kujya
umunyu mwinshi. Bahinga batubwira yuko amagarama 2 ku munsi aba akwiye y'umunyu umuntu ategerezwa gufungura. Wa munyu umwe w'umwongerano umuntu yongera ku isahani ujyo baravuga ko ari mubi cyane, byose akavyirinda agafungura cyane ivyamwa hamwe n'imboga. Uretse ko gufungura ivyamwa n'imboga biturinda indwara nyinshi cyane, biradukingira cyane ko ivyamwa n'imboga harimo ivyankenerwa byinshi cyane umubiri ubukeneye. Batubwira kandi yuko umuntu ategerezwa kwirinda kuguma yicaye umwanya munini, kazarahaguruka kagorora imitsi. Ikindi baduhanura kugira ngo twirinde indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso no gukora imimenyerezo ngororamubiri. Umuntu agakora agasport, umuntu agatambuka mu marche, akirukanga, akaja koga, mbere no gutamba agatamba, kuko uri kuratamba hari ibihimba bimwe bimwe bikora n'umubiri wawe uraruha. Kazuragorora imitsi. Hari n'abamwe baca bamwe twita ngo guterura icuma. Ibyo byose biratuma hariho ibihimba bimwe bimwe bica bikora uri kurakoresha, kugira ngo tubirinde yuko habamo vya binure byinshi. Baratubwira n'imiburiburi iminota 150 ku ndwi. Mucamumva ko ari amasaha 2 arenga. Amasaha 2 arenga nawe n'umundwi ntayo hobura kugira ngo bungabunga amagara yawe. Muko gukora sport umva ko umuntu acagabanura ibiro, akirinda wa muvyibuho urenze. Baratubwira kandi gufata umuti mu gihe ari umuganga yawukwandikiye. Twirinde gufata imiti iyo ari yo yose, twirinde gufata imiti tutandikiwe na muganga. Ushobora kuba wibaza ko iriko iragukiza kimwe ikagutera ikindi. Rero tuvyirinde cyane gufata umuti muganga atatwandikiye. Twirinde kandi gusangira imiti, kuvuga ngo je umuti burya ubuherukana arawunyoye nawe ngo dusangire, fata nawe kubera ko ugwaye nka jiwe. Twirinde gusangira umuti kuko uwo muntu uhaye umuti ntuzi umubiri wuko vyifashe, nta bipimo mwakoresheje, nta muganga yamukurikiranye. Hari n'imiti imwe muganga kwandikira kubera abazi yuko hari ingaruka mbi ishobora gutera ku buzima bwawe, ko usanga kwandikiye n'uwundi biza kujana. Ikindi kintu umuntu ashobora gukora kugira ngo yirinde iryo vumbuka ry'umurindi w'amaraso ni kwirinda kunywa itabi. Umuntu akirinda kunywa inzoga. Abesha bavuga ngo ni kugabanya, oya. Jewe novuga nti ni kwirinda, umuntu akabiheba byanse. Baravuga yuko n'imiburiburi ikirahuri kimwe ku munsi, aho ni ku bafasoni, nayo ku bantu babashinga ntahe ibirahuri 2 vy'inzoga ku munsi bikwiye. Umuntu ntakarenze, aho ni mu gihe vyanse, ariko uwo bikundira wewe yobireka. Ikindi naco rero umuntu ategerezwa kwirinda stress, akamenya yuko nyimba ari mu kibazo ategerezwa kumenya uko avyitwaramo. Hama kandi rero umuntu akaza araja agakurikirana tension yiwe, akicisha kwa muganga. Hariho n'amafarmasi bafise amatensiometre, ukayicisha ugapimisha, ugaheza ukaraba
urahetse ukabaza umuganga ati muganga usanze bimeze gute, biri hejuru canke biri hasi, nimba biri hejuru canke biri hasi cyane agaheza agaca kubwira ati bangukira kwa muganga. Ntucuvuga ngo none ko usanze biri hejuru wowe ucundabira akantumpa, oya banducuja kwa muganga. Uri kwa muganga naho nyene ca winjira rero muganga muce muganira aca gusuzuma akwandikire n'umuti abona ko bikwiranye. Hama kandi mu gihe twasanze twifise twivuze hakiri kare. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu yikinga indwara ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nuko ategerezwa kwivuza buri gihe yumvise agwaye akivuza kugira ngo iyo ndwara ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ntizohaviza mu ngaruka mbi, ntizohaviza mu makomplication y'indwara zindasanzwe agendana. Uko mwabonye ko nk'indwara z'amafigo, indwara za diabete, indwara y'igisukari biri mu bishobora gutuma umuntu agwara indwara ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ivyo rero nivyo dushobora gukora kugira ngo ushobore kwirinda. Ndazi yuko bariko batwumviza muri benshi cyane, zino mpanuro uzishire ahadata, uzishire ku mutima, usangire n'inshuti n'abagenzi. Nimba hari urwaye umubwire uko wavyumvise, umubwire ko ategerezwa kwifata, ivyo ategerezwa kwirinda, ivyo ategerezwa gukora. Hama nawe nyene utaragwara kugira ngo ubandanye wifata neza, ubandanye ubungabunga amagara yawe, umenye uko utegerezwa kubigenza kugira ngo twirinde wa muriyaridi ni 280,000,000 twumva abantu baba bagendana indwara ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Tubigabanye tubirandurane n'imiti.